turutamire uruki urugo rwacu urugo rwiza ijuru rito. Mugenzi urahawe ikaze mwa kino kiganiro tukiramire urugo rwacu, aho twiga ivyigwa bitandukanye vyerekeye ingo n'imiryango. Uno musi icigwa cacu kivuga ngo urukundo atari agahararo. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora vyose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze cane ku mahirwe uduhaye muri uno mwanya kugira ngo tuburirwe ku bwa kino cigwa. Mwami turakwinginze abagiye gukurikirana kino kiganiro c'uno musi, mwami twese uduhe gutahuzwa nawe mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Urukundo atari agahararo nico cigwa cacu c'uno musi. Igihe kimwe umukobwa umwe yaraje arambarira ati, jewe abahungu benshi batandukanye baguma bambarira yuko bankunda. Ndabwira barakubwira yuko bagukunda? Ego barakubwira, barambwira yuko bankunda. Ibi tubigarutseko kubera yuko hariho ikiringo kingana n'amezi 6 n'imyaka 3. Ni kuvuga ngo kibaye kirekire ntikirenza imyaka 3, kibaye gito ntikirenza amezi 6. Abantu bagiye gushinga urwabo bategerezwa kumaramwo bari mu rukundo gushika bashinze urugo rwabo. None rero benshi mu kubivuga bavuga yuko baba bari mu rukundo. Rero uwo mukobwa nariko ndavuga ubu umwanya uheze, nawe nyene yaje kwinjira mu rukundo hamwe n'umusore. Barumvikana byose, barerekana imiryango, baritegura mu buryo butandukanye. Maze umusore yaje kubarira uwo mukobwa, ndifuza yuko unyereka yuko unkunda, ndashaka yuko unyereka yuko unkunda. Umukobwa aratahura, yaramutahuje. Amaze gutahura, umukobwa arifata neza, ariyoga, ariringaniza neza, agenda gutemberera umusore. Murabibona nyene uwigemuye womengo nta n'impuzu y'indani yambara. Muca muvyumva nyene binjiye bakiyugarana mu nzu bonyene. Uca wumva ico bari bagiye gukora. Icababaje uno mukobwa nuko uno musore amaze kumuhonjako, uno mukobwa amaze kwemera gusambana n'uno musore, umusore yaciye amuheba. Abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, mbere buri muntu wese muri rusangi, ndamuhamagarira gukurikirana kino cigwa kugira ngo atahure neza urukundo rw'ukuri, arutandukanye n'urukundo rw'agahararo, urukundo rw'igihimbano. Tumaze kubona ibyo twokwisunga kugira ngo dushobore guhitamwo ugiye kuba umugore wacu canke umugabo wacu. Umusore wese yakurikiranye ivyigwa bibiri tumaze gutanga, ivyigwa bibiri biheruka. Umukobwa wese yakurikiranye ivyigwa duheruka gutanga mwa kino gihe, ndizera neza ntakekeranya yuko yamenye ico akwiriye kuba kugira ngo ahitwemwo n'umunyakaranga. Nico ategerezwa kwisunga kugira ngo nawe ahitemwo umunyakaranga, kubera yuko iyo umaze guhitamwo, igikurikira ari guca uja mu rukundo. Imbere yuko twiga ivyerekeye kuresha mu vyigwa vyacu bikurikira, tuzokwigisha abasore ukuntu baresha, twongere twigishe n'abakobwa ukuntu baresha. Imbere yuko tuja kuri iyo ntambuko, mu nkundire uno musi tubanze twige mbega urukundo niki, kubera yuko
benshi barabyitiranya. Mugenzi rero nukurikirane kino cigwa gushika ku musozo kugira ngo umenye ico ugiye kwinjiramwo icarico. Munkundire dusazurure Bibiliya turabe isomo ry'urwinzizo, ni hariya muri Yohana igice ca 3 umurongo wa 16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ngo azohabwe ubugingo budashira. Tugomba kwiga cane uno murongo tukawumva neza. Ubwa mbere hatanguye urukundo, ubwo rukundo rusunikira Imana umuremyi Yesu guruka, bibandanyiriza mu kwitanga ku rupfu rukomeye mbere ko ku musaraba, maze birabandanya gushika no ku rupfu. Urukundo rutuma ukorera. Yesu yaremeye aradukorera, aruruka araza hano kw'isi kugira ngo atucungure, ariko kandi inyuma yaho urukundo rugukoreye ukunzwe arahamagarirwa kugira nawe ibyo akora bike akoreye umukunda. Ni kuvuga ngo urukundo rusaba ngo uwakunzwe nawe akunde, niho gukundwa kwiwe bishobora kumugirira akamaro. Naho Yesu yadukunze akaza kudupfira, abantu batemera gukunda Yesu ngo bemere kumwizera, abo bantu ku mpera y'ibihe bazosanga atakamaro urukundo Yesu yadukunze rwabagiriye mwa kino gihe kw'isi. Urukundo ni ruke cane ku rugero ruteye ubwoba. Agahararo n'ingirwa rukundo byo bitera kwiyongera. Koko urukundo ni iki? Two rutandukaniriza hehe n'ibishobisho hamwe n'agahararo? Niho icigwa cacu cuno munsi gihagaze. Ubwa mbere nagira nakumenyeshe yuko urukundo n'akabuto gato, ako kabuto gatibuka kavuye mw'ijuru, kandi umuntu wese arakagira niba koko yemeye gahunda y'ijuru. Ntabwo abantu bose bafise urukundo. Abantu benshi babunzwe n'icaha bafise agahararo n'ibishobisho. Urukundo ruza ruvuye ku Mana kubera yuko Imana niyo rukundo, itanga urukundo maze rukururuka rugashikira uwo muntu yamenyanye n'umwami wiwe. Zirikana mu bwenge yuko urukundo atahandi hantu ruva, n'urutete rw'imbuto rutibuka ruvuye mw'ijuru. Ubwo niko rukundo. Umusore afise bya bimenyetso twababwira, uno niwe wenyene azoronka kano gatete k'urukundo kava mw'ijuru. Umwigeme afise bya bimenyetso twababwira, niwe wenyene azoronka kano gatete kava mw'ijuru. Iyo kano gatete kavomerewe karakura kagacikamwo ikintu gikomeye cane. Iyo katavomerewe naho karuma. Niba koko abasore bacu n'inkumi zacu barahinduwe na Yesu maze bakakira n'urutete rw'urukundo ruva mw'ijuru, bizotuma mu gihe runo rukundo umusore niyarukunda umwigeme, n'uno mwigeme runo rukundo niyarukunda umusore nk'uko asanzwe akunda Yesu. Iyo ndiko ndavuga ngo agatete katibutse kavuye mw'ijuru, ndashaka ngo ndabibasobanure neza. Ni rwa rukundo usanzwe ufitaniye na Yesu. Ubwo rukundo nyene rusuko nibwo ugenda gukunda n'umuntu muzokubakana. Muca mwumva rero yuko umuntu yanka Yesu
uwo muntu ntiyokunda mugenzi we bikunde, ntiwokunda umugore wawe ngo bikunde, ntiwokunda umugabo wawe bikunde, ariko gusa ico wokora womugirako agahararo canke ingirwa rukundo canke ibishobisho. Ivyo birashoboka, ariko urukundo nyarukundo gogo ntirushoboka iyo ako kabuto karezwe kakagaburirwa mu gihe ukunda uwo yakunze nawe aheza akamukunda. Nibyo ndiko ndavuga ngaha, kano kabuto karakura maze kakabonekamwo ivyamwa. Kano kabuto gaca kavyara ingeso z'ubugwaneza, ingeso z'ukuri, amajambo avuye ku rukundo, kakavyara umunezero kuri abo bantu bose bakundana urukundo rutangwa na Yesu. Aha hariko haravugwa buri wese kubakanye, kandi hakavugwa buri wese muri abo bantu bagiye kubakana. Buri muntu wese agomba kwemera Yesu akaba ari wamuhereza runo rukundo, akarukunda uwakunda, hamo nawe akamukunda, kugira ngo bikunde bino vyamwa tumaze kudondagura bishobore kuboneka. Reka tubanze tugaruke ku rukundo abantu bose bategerezwa gukundana, ariko rukundo dukura kwa Yesu. Hama duce tugaruka kandi kwa runo rukundo rutuma abantu baba umwe. Ku rukundo abantu bose dutegerezwa gukundana, nta rukundo ruhari ngo abantu bagukunde, ariko hari itegeko rivuga ngo ukunda abandi. Umuhinga umwe niwe yavuze ngo urukundo ruri transitive. Iyo udakunze abandi nawe ntibashobora kugukunda. Kugira ngo urukundo abandi bagukunda rumushikeko, nuko wemera gukunda abandi. None rero no kwa runo rukundo rutangwa na Yesu rutuma abagiye kubakana canke abubakanye babumwe, kugira ngo babumwe bikunde, nuko hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'umusore n'inkumi bagiye kubakana, bose umwe wese yumva ko ari inshingano gukunda mugenzi we, nta wundi nawe akumva ko ari inshingano gukunda mugenzi we. Nagira ndakumenyeshe yuko urukundo rurabona, urukundo ntago ari impumyi. Urukundo iyo rukunze rurabona. Hari abantu babesha ngo barakunda bagaca bakunda urukundo rutabona. Urukundo rurabona. Iyo urukundo rukunze rugasanga aho rwakunze ntihakundika, urukundo ntirushobora kuhashika. Urukundo rurabona, ntago ari impumyi. Kubw'ibyo, kubera yuko rufite amaso maremare, urukundo ntirushobora kurenga amategeko y'Imana. Oya, urukundo rutangwa na Yesu, ka kabuto twavuze kaza kavuye mw'ijuru, ntirushobora kurenga ku mategeko y'Imana. Urukundo rurera kandi n'urugwaneza. Ikindi ni ugweranda. Mwa kino gihe ababesha bafise urukundo kandi atago bafise, bemera ko abantu babakunda iyo barinze gusambana n'abo babeshanya ngo barakundanye, canke iyo harinze guca mu nzira zo gusesagura umutungo. Mugenzi, ukaba wari ubizi uko, umenye yuko atariko bimeze. Umuntu nimwakundana hama akakubwira ngo umwereke urukundo biciye mu nzira mbi, tuzi neza yuko umuntu ararekuriwe gukorera uwo bakundanye bazokubakana ibintu biciriritse, ariko bivuye ku rukundo bigira akamaro cyane kuwo mukundanye. Niwirinde gukora ibintu bikomakomeye kuwo mukundana, nko kumuha ubutunzi bwawe bwinshi canke kumukorera ibintu byinshi birenze urugero, kubera yuko mu kwereka
kwereka umuntu urukundo ntibisaba ngo ukore ibintu byinshi birebire. Rero umuntu ntiyakubwira ngo kugira ngo umwereke yuko umukunda ni ukumuha amafaranga menshi cyane. Nigeze kubona umugenzi w'umuhungu yakundanye n'umukobwa, hama umukobwa noneho twaravuze yuko kano karanga umukobwa ameze udakwiye no kumuhitamwo. Umukobwa yamubwiye ati hari mu minsi iheze ibintu bikizimbutse ibihumbi 200 byari byinshi cyane ico gihe. Aramubwira ngo ibihumbi 200 niba wemera kuzotsura bimpa ku munsi wemere dukundane. Hari abandi bakobwa mukundana nk'uko nabivuze mu cigwa giherutse, agacaza arakubwira ati zanaya amafagitire akagumaza, maze akakubwira ati niba ibyo utemeye kubinkorera ntuzoba unkunda. Akumva yuko ayo mafaranga n'ibintu mukorera kari byo byotuma haboneka urukundo. Urukundo rurabona kandi ruratahura, rurera, ntago rurenga inyandiko kugira ngo rushobore kwerekana yuko ari urukundo. Ico kintu sico. Hariho abasore benshi bo mwa kino gihe babarira abakobwa ati kugira ngo nemere yuko unkunda nuko wemera ukaza tugasambana nk'wa mukobwa twahereye ko kare. Akamaramaza gakomeye nigeze kubona abakobwa nabo nyene bafise ibyo vyiyumviro. Umuhungu atemeye yuko turyamana ntago abankunda. Niba nkunda nabanza ze turyamane anyereka urukundo. Bagenzi, urukundo ntirurenga amategeko y'Imana. Ubwo si urukundo n'agahararo canke ibishobisho, ningirwa rukundo. Urukundo ntirushobora kurenga ku mategeko y'Imana. Abasore n'inkumi bakundanye urukundo gukuri, abo ntibazokwigera barenga ku itegeko ry'Imana rivuga ngo ntugasambane, igihe cyose bazoba batarashingiranwa ku mugaragaro ngo bemere bubake ugwabo bagiraniye amasezerano ku mugaragaro. Hari abasore benshi kubera agakuku bahanurwa n'abandi basore bugaraniwemo n'umwuka w'abadayimoni, babumvishe yuko niba umukobwa bafitanye imigenderanire atemeye yuko baryamana atazoba mukunda. Kandi hari abakobwa nabo mwa kino gihe bahanura abakobwa bagenzi babo, wewe ntaragusaba ngo musambane, urya ntagukunda, ntakomeye, hamwe n'ibindi. Bagenzi, mu gihe ingorane zateye mu migenderanire mufise yo kwitegurira kurushinga, hama mukarondera gutora umuti biciye mu nzira mbi, ico gihe muzoba mwirukanye urukundo. Kubera yuko urukundo ntirushobora kuba ahantu bariko bararenga amategeko y'Imana, kubera yuko Imana ubwayo niyo rukundo, kandi urukundo Imana ibana n'abayubaha bakitondera amategeko yayo. Hari abasore n'inkumi bashobora kwifuza kurushinga, hama mu miryango bakabyanka, bagaca barondera uburyo ibyo bintu bobishitsa baciye mu kurenga ku mategeko y'Imana. Bagaca bavuga ngo reka rero mbanze ndagutera inda, hama bazoci bakuntera ndagutwara. Ukaba urondeye gutora umuti biciye mu kwica itegeko ry'Imana, umenye yuko wirukanye urukundo kandi iby'iwanyu ntibizorama. Nico gituma abenshi birangira no ku bana batabanye, kubera yuko barondeye gukora ibintu binyuranye n'amategeko y'Imana. Mbere n'ababikoze bakabana uburuhiro, bagakundana rwa rukundo rw'ibishobisho, igihe cyose baba batarihana ngo batahure ibyo bakoze, bemera urukundo ruva ku Mana bariko ruganza urugo rwabo, gutyo urugo rwabo rube ijuru rito. Urukundo ruratanga agaciro. Iyo ukunda umuntu uramwitwararika kandi ukamuha agaciro, ukabona yuko nawe ari uw'agaciro, afise ijambo, afise ibyo yifuza gushikiriza. Hari abasore n'abagabo bakengera abakobwa canke abagore, bakumva yuko ata jambo, ata kintu bakwiye guterera mu miryango,
abo bantu bumve yuko ata rukundo bafise, kubera yuko urukundo ruraha agaciro uwo rukunda. Urukundo ruranezeza, urukundo ruranezeza, naho gusesagura atari byiza, ariko ni byiza gukorera ukunda ibyiza akanezerwa. Ntago ari kuguma twafunze isura ngo abantu babeho bababaye. Koko Imana yarashizeho umunezero mu bantu bose bakundana, urukundo rw'ukuri. Mu gihe abakundana urukundo rw'igihimbano, rw'ibishobisho n'agahararo, bobo barondera umunezero ubajana mu cyaha, Imana iha abakundana urukundo rw'ukuri umunezero w'ibihe bidashira kandi udahagarara. Mugenzi, niwamenya umuntu ashaka ko mu gutora umuti mwica itegeko rimwe ry'Imana canke abiri canke yose, uzomenye yuko uwo muntu atagukunda. Nta rukundo azobagira, ntazoba gukunda, kubera yuko urukundo niba rugukunda ntirushobora kumwemerera yuko urenga amategeko y'Imana. Ndahamagarira abasore bariko barakurikirana kino cigwa kugira ngo batandukane n'urukundo rugwaye. Ndahamagarira abakobwa bariko baradukurikirana kugira ngo bige kwiyanka no kwitegeka mu gishingo co kwibona no gutweteshwa. Inyandiko zera zerekana ko Satani afatiye mu kwibona kw'abakobwa n'abagore no kurondera guteteshwa no gushira hejuru, ibyo bizobakwegera akaga. Kuba ushaka utuntu twiza ukibona yuko ari wewe wa mbere mu gisagara, njewe abahungu bose barankunda, ni njewe baresha nyene, maze ukigira akantu gakomeye gusohokana n'umugabo umwe ejo, hama uwundi munsi ugasohokana n'uwundi, kubera yuko wumva ukunda abantu baza bakubwira erega wewe mwiza kandi niwe mwiza mwa kino gisagara. Ibyo bizotuma wiyandarika, usanga ubuzima bwawe wawubwononeye mu kaga. Koko mu bwibone hamwe no kurondera guteteshwa n'imisore hamwe n'abagabo, muri ico gihe Satani azobicamwo kandi azokwigarurira bitamugoye, uzosigara uricuza. Bibiliya iraduhanura ngo mwirinde igisa n'ikibi cose. Tugomba kwirinda ikibi kandi tukirinda n'igisa n'ikibi cose. Mukobwa, ukunda gukururana n'abo mudasangiye igitsina, ukunda gucudika nabo, ukunda kubaraba indabo ibareshereza mu kubajana mu busambanyi mu gihe muba muri kumwe, menya ko ibyo bintu ukwiye kubiheba, kubera yuko iryo ni kosa ryo kubaho mu rukundo rw'uruheyiheyi. Ndahamagarira abasore bari mu gihe cyo kwiga kugira ngo birinde ntagire ikibatandukanya no kwiga kwabo. Ivyiyumviro vyabo nibabishire ku kwiga, bongere babishire mu kwiga inyandiko zera, bashishikare kugiranira imigenderanire, imishikirano n'umwami wabo. Birinde kuja mu bintu byo gukundana, kubera yuko ugukundana kudafise intumbero iteka ryose uko n'ugukundana kw'ibishobisho, kandi kuzobata mu kaga hamwe batobiheba hakiri kare. Ndahamagarira abantu bose bariko barankurikirana kurinda urukundo rwanyu ntigononekare. Yewe basore namwe bakobwa mukiri bato, nimurinde urukundo rwanyu ntigononekare, rutangure gukomeretswa no guhura n'ibibazo hakiri kare. Niwirinde gukunda umuntu atagukunda. Naho Imana yadukunze tutayikunda, ibyo gusa bishoboka ku rukundo duhamagarirwa gukundana hagati y'abantu bose. Dutegereza gukunda abantu bose, harimwo n'abansi bacu.
ariko ku muntu mugiye gusangira urugendo, ku muntu mugiye kuba umwe kugira ngo mukomezanye mwaruno rugendo turimo twerekeza mu bwami bw'Imana, biragusaba kwibohera kugukunda. Niwakunda umuntu ukabona ntagukunda, senga Imana ifata urukundo rwawe irutore igwerekeze kugukunda. Baracahari, hari abasore benshi kandi hariho n'abakobwa benshi. Ntukihebure mugenzi, amahirwe yo kuronka ukunda nawe agukunda by'ukuri aracahari. Senga kandi ukora iby'Imana igomba. Ico usabwa conyene ni kwitunganya wowe ubwawe, hama ukaba mwiza, maze ugasenga kugira ngo Imana iguhe mwiza nyene. Hari abantu benshi batwandikiye batubwira yuko ngo batarigera babona abakobwa bafise biriya bintu twavuze. Hari n'abahungu, hari n'abakobwa bavuze ko batarigera babona bene bari abasore twavuze. Impamvu ni kubera ushaka kubarabisha amaso ya kimuntu. Senga Imana izomukwereka. Imana iriteguriye guha buri muntu wese ico ayisabye mu gihe aba yasenze yizeye ataburyarya burimwo. Mugenzi, turangirize kwa kino kintu. Imbere yuko wemera gufata ingingo yo gushingiranwa n'umuntu ngo wemere yuko muzobana, senga Imana cane mu gihe mukundana, iguhishurire, ikwereke yuko agukunda urukundo rw'ukuri atari agahararo, kugira ngo ubone gufata ingingo yo gushingiranwa n'uwo muntu. Niwabona Imana iguhishuriye ikakwereka yuko atagukunda kari agahararo, bivemwo hakiri kare, Imana izoguha wanyawe. Abantu benshi ntabwo twizera Imana iyo hageze mwa kino gihe, tubona yuko kabaye maze tukarondera kwirunda mu bintu bizodutera akaga. Nobabwira kandi yuko higeze kuboneka umuntu nk'uyu yanka kugira konfiance ku mwana w'umukobwa, aravuga ngo umugabo n'umugabo agenda yiroshe ku muntu atazi, ku muntu atasabye Imana, Imana aterewe yamweretse. Yabonye akaga gakomeye. Nimwizeye namwe umugabo atangura kuvuzana n'akabandi bagore n'indwi itarahera, n'akaga gakomeye. Umukobwa yavuye kuri uwo mugabo asigaye ari urukwi kandi ari gika. Muca mubyumva ibyo nshatse kuvuga. Mugenzi, ushatse uzokumva impanuro ijuru ririko riramuha, canke wifatira izindi ntumbero. Yamara mugenzi, mu gihe ugiye gufata ingingo yo guhitamwo muzokubakana, mu gihe wikira mu rukundo, niwiteho bino bintu. Mu vyigwa vyacu biri imbere tuzoraba ibindi vyigwa vyinshi cyane, kandi tuzoshika no ku zindi ngingo. Ukaba muri iryo rya mbere ugitangura gukurikirana bino biganiro, nuca ukora abone, following, suivre, subscribe, ivana n'urubuga canke ururimi urakoresha mu kubikurikirana, kugira ngo bize bikorohere kuronka ikiganiro gikurikira. Nanjye nshishikara kugusengera kugira ngo Imana iguhe amahitamo meza. Nitwubaka ingo zacu nziza zimeze nk'uko ijuru rigomba, bizotuma twitunganya intumbero yanje, intumbero ya mu gihugu c'Ivyiza TV. Ni kuzobabona mwese icyarimwe duhonyozanya ibirenge mu bwami bw'Imana bwo mw'ijuru, mu gihugu c'Ivyiza, aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma ngiye kugusengera. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, mu gihe tuba tugiye kuja mu rukundo, mu gihe turi mu rukundo no mu gihe twubatse, mwami nuduhe kugira urukundo rutangwa nawe, izina ryawe urihabwa icubahiro. Mu gihe mwami tubakanye n'abatagira urukundo, ndabasenge kugira ngo bahe kwihana, kugira ngo mwami nabo bagire urukundo ruva iwawe mw'ijuru. Ingo zacu zibe amajuru mato, ishengero
shengero rinezerwe, igikorwa cawe co kuvuga ubutumwa bwiza gitera imbere, kandi twese twitegurira ubwami bwawe bwimirije vuba, hahandi tuzoba atakurira, atamarushwa, atanibyago. Mwami, ndakweretse abo bose bafise imitwaro, abo bose bafise ibibazo ku ngingo y'ibyo kubakana. Mwami, abasore basenga kugira ngo ubahe abakobwa nyabo, abakobwa basenga kugira ngo ubahe abagabo nyabo, iyo mitwaro yose ndayikweretse kugira ngo wiheshe icubahiro, bamenye yuko uri Mwami kandi agira neza, ubanezereze, basetse kandi banezerwe. Twese icarimwe uze uduhe guhonyoza ibirenge byacu mu birimba byo mw'ijuru, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ukaba wafashijwe n'ikiganiro, ntugende udakanze kuri jeme, kuri like. Ufise ikibazo by'umwihariko ushobora kwandika kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Ukaba naho ufise ikibazo gisanzwe canke ikindi cyiyumviro ushaka gushikiriza, ushobora kucandika muri komantere. Komantere ziruguruye, haba kuri Facebook canke kuri YouTube. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa, zino nyigisho zidasanzwe zishike no ku bandi. Yesu aguhe umugisha, aguhe kubaka urugo rw'akarorero, kandi mugenzi aguhe kuronka umunezero wo mu rugo kuri ino si, mbere kandi aze aguhe n'amahirwe yo kuzobana natwe mu rugo rudasanzwe rwo mw'ijuru, ca gihe tuzobaho ibihe bidashira, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.